ngabo barahiye abazimu barahiye tomato darungitse umuriro urashobora gutera hamwe ugafatikanya nanjye isengesho Mana turagushima urashobora gusenga hari ibintu tugomba kuguruza ubunyene hari ibintu tugomba guhamagara ibisaha hari ibintu tugomba guhamagara ibisaha Imana ishoboye byose Imana y'amahoro Imana idasanzwe Imana ya 84 umurongo wa 5 no wa 6 Zaburi 84 Zaburi ya 84 George amutugiye gusoma 84 kadusoma umurongo wa 5 no wa 6 dusome umuntu inkomezi ziwe zihagaze muri wewe hahirwa
abafise mu mitima amarango aje Siyoni bandana iyo baciye umwonga witwa marira ahorera bawuhindura ahantu h'amarira mbere y'imvura intasuro iwambika imigisha. Amen. Hallelujah. ibyizigiro bye watabishira kuri onka, atabishira kuri sekuru, atabishira kuri nabuja, atabishira kuwo biganye, atabishira ibyizigiro byiwe atabishira ku mugabo, atabishira ku fiance. Kavuga ngo ubuzima bwanje bwose kumbure buri mu biganza bya fiance. Hariho abantu bavuga ngo ubuzima buri mu biganza bya fiance, ngo ubuzima bwanje ngo buri mu biganza bwa Muyomba. Yatabawe mba narapfuye, yatabawe simba nciga, yatabawe simba nkiriho. Bongo urabeshya, wowe uri umubeshi. Niwabona n'ugufashije siwe, ahubwo ni Kristo amutegetse kugufasha. Hallelujah. Niwabona n'ugufashije, niwabona n'ukurabye, niwabona n'ukuguriye akantu, ntuze wibaze ngo niwe. Uzumushimire mugavuga ngo urakoze Mana kuciye muri we akanyamika, urakoze kuciye muri we akandara, urakoze kuciye muri we, urakoze kuciye muri we akangeza aha, akankorera iki. Kristo Yesu aciye muri we ibiti n'amabuye byo kwambika. Hahirwa umuntu inkomezi ziwe zishinze muri Kristo Yesu. Umva kakano karafashije abo bantu naho numva fashijwe. Umuntu yashinze inkomezi ziwe muri Kristo Yesu, ngo naho yoca mu gitutu cyiki, ahantu hanukiki, ahantu hari iki, abandi bashika bakagirana, wewe wazorengana. Ahantu mu rupfu, aho hirya no hino hari intare, inyuma hari intare, imbere hari intare, kubera yashinze ubuzima bwiwe muri Kristo, ibyizigiro bikaba muri Kristo. Rya jambo Pawulo yavuga ngo si jewe ndiho, ni Kristo Yesu ariho muri jewe. Icyo gihe ntihazoboneka wewe, hazoboneka Kristo amucishe mu mazi. Ni hamwe rya jambo rica rivuga ngo naho azoca mu mazi ntazomurengera, naho azoca mu muriro ntuzomuturira, kubera Kristo Yesu ari muri wewe. Niwaca mu ntare ntacyo zizokugira, kuko no muri wewe hari intare, intare y'umuryango wa Yuda. Nicyo gituma Daniyeli bamuterera mu ntare ntizimujye, muri we hari n'intare. Nicyo gituma Shadraka na Meshaki na Abedenego babaterera mu muriro ntibaturire, kuko muri we bari mu muriro w'intare, umuryango wa Yuda yari muri we. Hahirwa umuntu w'ubugingo bwiwe n'ubuzima bwiwe yabushinze muri Kristo. Uwo naho azoca mu gitutu cy'urupfu, uwo naho azoca mu gitutu cy'urupfu. Hari umuntu agomba gushinga ubugingo bwiwe muri Kristo Yesu. Urashobora kwicara ugasengera buri uwo muntu ntazoca mu gitutu cy'urupfu. Frere ndugu yangu, imbere yawe ushobora kubona ibintu bimeze nk'urupfu, hari ibintu bikwasamiye imbere yawe, ushobora kuba wabuze n'inzira. Hari umuntu abura inzira, abura inzira, ariko ndakubwiza ukuri aya masengesho ko agomba kuguha inzira. Aya masengesho aragomba gutora inzira ahantu zitari bwaboneke. Aya masengesho ariko uranyumva ntimunyumva, aya masengesho aragomba gusambura ibintu bari barakubakiye, ibihome bakubakiye, ariko umuntu ari hano cyane nawe uri hano. Twaje gusenga Imana yumva, Imana ikora, Imana ishoboye, Imana Aburahamu, Imana yadabukije Abisirayeli nyagitukura. Ndafise icyizigiro, hahiriwe umuntu ubuzima bwiwe yabushize mu masengesho. Naho azoca ahantu hato, naho azoca ahantu hatagira inzira, naho azoca ahantu hari igihome imbere yiwe, kubera ubuzima bwiwe yabusize mu masengesho akabushyira muri Kristo. Naho azoca mu gitutu
masengesho nayo gutobora iki inzira. Ariko murahari ni muhari, muratahura ikirundi cyangwa ni mutahura, urumva ikirundi cyangwa ni mucyumva. Pasike rote uyu munsi narimvuze gute aya masengesho nayo guciki inzira, nayo gutobora iki inzira, nayo gusenyura iki imisozi. Aya nayo gutobora inzira, inyuma yo gutobora inzira imisozi igasenyuka, inzira ziratoboka aho zitari ziri, aho zugawe, aho zafunzwe, aho zabohewe. Uyu munsi nyene Imana yo mwijuru, Imana ya Aburahamu, Imana yampamagaye, Imana y'amajuru, Imana ibikomeza, Imana ibirema, ibyari byaradatanye. Inzira hari abantu baraba imbere bakabona inzira bakabura inzira, baraba inyuma bakabura inzira, baraba iburyo bakabura inzira, ibubafu bakabura inzira. Imana yaciriye inzira y'Isirayeli ikaca mu nyanja itukura bakambuka. Ariko urahari cyane ntawe uhari, urumva cyane ntiwumva. Imana yaciriye inzira y'Isirayeli. Ndagomba mu mwanya, ndagomba guhanura n'ukuri kose, ndagomba guhanurira ubuzima, ndagomba guhanurira amagufa yumye, ndagomba nababariye, ndagomba guhanurira amagufa yumye. Imana yabanye n'Abisirayeli bageze ku kiyaga gitukura, inzira ntizibandanye, ariko Imana ishoboye guca inzira aho zitari ikazica. Ariko abantu barahari cyane n'abahari, abantu bari kunyumva, ariko abantu bari kunyumva. Imana ikururuka igaca inzira, inyanja itukura ikayibwira ngo kiyaga we nyanja stop. Inzira ikica bakubiri, amazi haruguru, ayandi hafi, ayandi hirya. Ndagomba ndakubarire, nimba uri hano, nimba unyumva, imbere yawe hariho yari gikomeye, aramazi akomeye. Aya masengesho narivuze ngo nayo guca inzira, narivuze ngo nayo guca inzira, narivuze ngo nayo guca inzira, narivuze ngo nayo guca inzira. Amasengesho atandukanye n'ayandi masengesho. Aya ni amasengesho y'uyu munsi. Kuva nasenga numva umenga niho bitangura gusenga, kuva nasenga narivuze ngo nayo guca inzira. Vuga nayo guca inzira. Oya mubarire ngo inzira iracitse, byanga bikunda iracika, byanga bikunda iracika, babyemera iracika, batabyemera iracika, bajyana iracika, bayipinga iracika. Iyamamaga iracukura, iyamamaga iracukura, papariseka, iyamamaga iracukura, iyankoranije iracukura, iyamamaga iracukura, iracukura, iracukura. Mbere ndagomba gusengana n'abantu bafise ibintu byarangaye, abantu bafise ibintu byayangaye, kugira ngo abari bo bazomenya ko inzira yacitse. Niko ndavuga ngo yaciye inzira mu kiyaga. Narivuze ngo mu kiyaga, yaciye inzira mu kiyaga, apana mu kiyaga, mu nyanja, ikayica Abisirayeli bakambuka, n'abarepatase barambuka, n'abanyamasengesho barambuka. Birashoboka ko hari inama zateranye ku buzima bwawe, kandi zimwe barazimenye, izindi ntiwazimenye. Ndavuga ngo ntizorengana, ariko nakuzaniye amajambo y'ihumure. Ndaje kuguhumuriza, ndaje kuguhumuriza. Umva kaka
barafashwa. hari imana idatangirwa, hari imana idazirigwa, hari imana itagirirwa inama. Umugabo yanyibara Bachinama na wasenga Imana, bachinama na wasenga Imana. Haleluya. Kwasa ntacyo mutwaye, ariko twaje kugira gute? Gucira, twaje guca inzira, twaje guca inzira, twaje guca aho zitari, twaje guca aho zitari, twaje guca. Hari imisozi isenyuka, imisozi isenyuka, Yeriko irasenyuka. Haleluya, haleluya. Barajahe nayo, barajahe kwinanika nabo, barajahe kwinanika nabo, abashinze ibyizigiro muri Kristo naho boca mu gitutu cy'urupfu, naho boca mu gitutu abizigiye uhoraho, abakuriye kumenya amasengesho, abagororotsi, abana b'Imana, naho boca mu gitutu cy'iki cy'urupfu. Bibiliya yavuze gute? Ngo baciye mu gitutu cy'urupfu. Subiramo aho hantu dusomera witwa Marira, mu mwonga witwa Marira, awuhindura ahantu h'amariba. aho hantu hahinduka amariba. Abashinzwe ibyizigiro muri Uhoraho bazoca mu gitutu cy'urupfu. bakagera mu ibonde mu isoko ry'amarira, aho barara bararira, aho birirwa bararira, aho barara baratwenga, aho barara bakindaga, ahari amarira, ahari amarira.
gushima n'amasengesho ahagurutse Imana ku ntebe n'amasengesho asabura imisozi n'amasengesho asabura abazimu n'amasengesho asabura abapayironi. Amasengesho atandukanye n'amasengesho wagize gute? Naribuze ngo amasengesho atandukanye n'amasengesho yakoze iki? Hari umuntu yaje gusenga? Uwo muntu ukamanika ibyo biganza byawe hejuru. Imana nkorera. Imana yo mu ijuru. Imana yagiye neza Aburahamu na Isaka. Imana yajyabukanya Isirayeli inyanja itukura. Imana ikora twumve pano siterote. Imana yahamagaye pantasi. Imana yashizeho pantasi. Imana yatuhaye ikibanza. Imana yatwubakiye. Imana yahamagaye abantu. Imana idahamagarira abantu ubusa. Imana idatumirira abantu ubusa. Imana ibasha gukora ibikomeye. Imana y'utwumiza. Imana lota pasike loleme. Uyu munsi ndagomba ko Mana ubohora umuntu wese yageze muri iki kibanza. Utaba umuntu wese yageze muri iki kibanza. Utaba umuntu wese yageze muri iki kibanza. Ugenda umuntu wese yageze muri iki kibanza. Ukora ku muntu wese yakoze muri iki kibanza. Ushinzira ku muntu wese yakoze muri iki kibanza. Ndagomba uyu munsi ugaragare nk'Imana. Ndagomba uyu munsi ukore nk'Imana. Ndagomba iyi saha ukore nk'Imana. Ndagomba uyu mwanya wiyerekane. Ndagomba umwanya uhindura ibihe. Ndagomba umwanya usengure yiko. Ndagomba bari mu marira uyu munsi ubahoze kuko bavuze ngo naho woca mu marira. Abari mu marira ubahoze. Ababaye bararira ubahoze. Abamaze ibihe mu marira. Abamaze ibihe mu gahinda ubahoze kuko uri Imana ihoza. Tupasike lote. Urakoze Mana. Ndagushimiye mu izina rya Yesu. Urashobora kwicarana. Urashobora kwicara mpanuro. Ndagushima kuje kuvugana natwe. Ndakumvura hano ndumva ikirere cyururuka. Urakoze Mana. Imana kandi igomba gufasha gukora ku bantu benshi. Iragomba guhera ku bantu bagwaye. Uyu munsi n'umwanya wo gukiza umuntu yaje hano ku kidende. Uyu n'umwanya wo kubona kugira neza kw'Imana. Hari abantu bafise ikibazo cy'imisonga. Ndiko ndumva mpemo w'Imana avugana nanje. Kandi Imana igomba kubakiza imisonga. Urashobora guhagarara ku mbaburo yawe. Ubona igitangaza n'aka kanya. Uragomba kubona igitangaza ubunyene abantu bagakira. Iyi saha nyene wewe ufise uwo musonga ubafate
naho wo kubabagira umwanya nyene kandi sinza gusenga amasengesho menshi kuko Imana igomba ikore kandi igomba ikore ku bwinshi. Imana yampamagaye, Imana yama yigaragaza. Mana uhereye isaha n'umwanya wo kubohora, n'umwanya wavuganye nanje tugomba gukura abantu mu mirangaranga basizwemo n'abantu. Ni uri Imana uragomba kugoborora abantu ukabakura mu mabohero basizwemo, abantu baboshwe mbere bagahabwa ibyina mu kuzimu. Uyu munsi uragomba kubazura, uyu munsi uragomba kubazura. Ndahamagara ukuboko kwawe gukore, ndahamagara ukuboko kwawe gukore, ndahamagara ukuboko kwawe gukore. Ndasabye Imana nkorera ukuboko kwawe gukore kw'imisonga, ukuboko kwawe gukore n'abantu babaye imisonga. Ndarungika ubushobozi bukora, ubushobozi mu mitima, ubushobozi mu mabere, ubushobozi mu biyunguyungu, abagwaye ku mabere, abagwaye mu biyunguyungu by'ibitugu, abagwaye mu mutwe, abo bumva imisonga, abagwaye mu nda, abagwaye mu kazira k'inda, abagwaye amasigo, abagwaye umuntu wese ari hano ariko yumva umusonga. Marayika akore, ubushobozi bukore, imbaraga zikore. Ndarungitse ubushobozi bukiza. Wabiyambariye ngo ukuboko kwawe si kugufi ngo kunanirwa no gukora. Mu izina rya Yesu ukuboko kwawe si kugufi. Urakoze Mana, iyi misonga yarungitswe n'abarozi ndayerimina, ndayituya, ndayishingura mu misonga. Rimwe, kabiri, gatatu, kane, gatanu, gatandatu, indwi ndayishinguye mu izina. Hallelujah. Imana arabantu bohoye imisonga. Nimba waje wumva n'umusonga, umva ngaho ukize. Iri sengesho rikoze ibidasanzwe ku musonga wawe, ubyumve ubimenye. Iri sengesho rikoze ibidasanzwe ku musonga wawe mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndagomba gusengera abantu mu buryo butandukanye, kandi ikintu ndiko ndakubwira wizere ko gikoretse. Kandi mu mwanya turashinganye hafi, ndazi ko muza gushinga intara, naribuze ngo ndazi ko mushinga intara. Imana yampamagaye, Imana ishoboye byose, Imana ibohora, Imana itabara, Imana ikora, Imana nziza. N'iki gice hari abantu bakomowe n'inzoka kandi bababona ariko ndasenga mbona inzoka ziriruka ko ziriko zirabakomora. Ninde ko ntamubona? Iki gice rero ngaruka Imana yaretse mu iki gice ko ari umuntu yakomoye. Abo hari ryari yabibonye muri ijoro nyene, sinababwiye iri joro ryagukomoye. Umuntu agira hano narasenge onondo Jose, imbaraga zibohora, imbaraga zihishura. Unyeretse yiruka ko n'inzoka iri joro nyene, kandi niko byagenze. Kandi unyeretse inzoka yamukomoye tupa tike raisi. Ndategeka imbaraga z'abarozi ndazitesheje agaciro uhereye isaha. Imbaraga bariko barakoresha uyu mwanya nyene nizisubire kugira inkomezi. Toka maramoshi wampemu mbere ndagutegeka ubuzima bwiwe ndabushinze mu mwami Yesu. Bibiliya imariye ngo haibu umuntu inkomezi ziwe zishinze muri Kristo Yesu. Uwo nawe yoca mu gitutu cy'urupfu atazoba. Ndamunyegeje muri Kristo, ndamunyegeje mu gitutu cy'urupfu, ndamukuye mu gitutu cy'urupfu, ndamunyegeje mu gitutu cy'ubwiza bw'Imana, mu gitutu cy'ubushobozi bwawe Mana. Ndamukuye mu gitutu cy'urupfu, mu gitutu cy'abarozi, mu gitutu cy'inzoka. Wesa ndamushize ko kirazira kuva ku birenge mu izina rya Yesu. Amen. Ngo yari imwe muri z'abarozi banga kukomoye
ariko ibisanye barananiwe bikuweho bikuweho mu izina baramamaye bikuweho mu izina rya Yesu naributse ngo bikuweho guhanurira abantu bagomba guhanurira abantu hari n'abantu babona inzoka ibizingira kub'iyi minsi ya vuba ibizingira kugeza no ku rugero bayikugura gutya ku kuguru ku kaboko bakamumenga icyo bayibonye inzoka mana yanjye umviriza ndababwire abantu imana igomba ikureho ibintu byari bibanisha kandi izi nzoka mubona umviriza aza muri bibiri gato izi nzoka mubona zabihambiye ko imana ibariye ngo ni ubuzima bw'abarozi bari barazihambiye ni ubuzima bw'abarozi bari baragize gute bari barabihambiye ko ariko wereza imana igomba ikora igitangaza ubwo nababwira amasengesho tubasha urugero turagomba duhanure dufashe abantu kugera ku rugero aya masengesho agiye kuba amasengesho sipesiyale kandi amasengesho wewe nzoka barayibonye sibyo bayibonye gari yari yapita yesu ni ibintu byavuga iko yambaye ku kuboko cyangwa ku kuguru ukuguru kwawe kwarafashe yakwihambiye ku kuguru ngo hano ni n'ubundi wawe iki gice na wewe bana yanjye batarakoze umurimo hari abantu bahambiwe kw'inzoka turagomba gukatabura inzoka abantu inzoka mana turagomba kwica inzoka mana turagomba guhomesha abarozi mana turagomba gusaba umugambi bw'abarozi mana turagomba kunaniza abarozi mana ariko hari abantu bumva turi hano twohomesha abarozi hari abantu bari hano bumva twohomesha abarozi abantu inzoka zihambiyeho amaguru amaboko n'izosi inzoka kandi zikababo ehigera zigenda na zamihambiye ko bakazigendana izi nzoka Yesu mwami w'abana ariko arabasenzi bake hano twica inzoka ndiko noneho ndashurirwa n'ibindi hari umuntu yabonye inzoka yinjiramo apana kwihambira ininjiramo kandi kujamo wowe yinjiye mu kuboko irarenga pe nawe yinjiye mu buzima bwiwe pe wowe yinjiye yaciye mu mutwe irarenga yinjiye kubera ku buzima bwa bande cyangwa iturere guhana nagomba ndababwira ngo umuhanuzi bw'uyu munsi nikirira umuhanuzi bw'uyu munsi umuhanuzi bw'uyu munsi special nikirira narikoze ngo nikirira Imana ikora kandi amasengesho uza gusenga naza kururemera abasenzi bakinyeze uno munsi bariye abasenzi y'abasenga kuko isi kipe y'abasenga mu bushobozi bw'Imana nkorera Imana ari igicaniro cya repentance ubushobozi bw'abakorera uburyo bwo gukora ibitangaza n'ibimenyetso ubushobozi bw'Imana yaremeje wese ubushobozi bwashijeho repentance ubushobozi bwasizeho repentance ubushobozi bwahamagaye ijuru ubushobozi bwahamagaye reka kakanya kururuke onoto Jesu ndasohora inzoka zinjiye n'abantu ndazisohora ndazica izinjiye mu maboko izinjiye mu nda izinjiye mu buzima izinjiye mu mutwe izinjiye mwanzoka mwetopa rataka wanzoka wihambiriye ku maguru inzoka winjiye ku maguru wihambiriye mu maboko wipaka wica inzoka iyi nzoka bakomowe n'inzoka fire ndici izo nzoka abasenzi izi nzoka abasenzi ica kubita izo nzoka randura izi nzoka randura kubita izo nzoka
izina rya Yesu fire purira purira rita muragana murasohoka 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 turabaturira turabonona bana bahenze baragazimana azoka wetorica bosiko barasenga bakufasha turakubita ubushobozi bupana inzoka zose zabinjiyemo zirasohoka inzoka zabakoboye zirasohoka inzoka zabononye zirasohoka turategetse inzoka zirasohoka 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 fatiyoka zitoka fata fata izozoka fata muziwe izozoka kubita kubita izozoka Zoka murata manzoka bandara bagenzi uyu munsi n'umunsi wawe sohoka wanzoka mutego bayo mumutwe murasha kurica inzoka zose zabinjiyemo kubita inzoka kubita inzoka marikana sambura kayo mu nda kayo mu maguru Moshure izi nzoka ziratatu kubita izo nzoka murasohoka inzoka z'abadayimoni zinjiye mu bantu zikarabuza amahoro zikarabuza umugisha zikarabuza upopase abo basemantane hano abasenzi mutuzanire upopase Satana ategekwa kugira ikigamba
umunsi Satani ategerezwa kugira ikiriyo, n'umunsi Satani ategerezwa kugira ikiriyo, n'umunsi Satani ategerezwa kugira ikiriyo, n'umunsi abazimu abarozi ratakarabasi urashamizina byose. N'umunsi Shetani agira ikiriyo, n'umunsi Shetani ategerezwa kugira ikiriyo, ategerezwa kugira ikiganiro, ategerezwa kugira ikiganiro. Ikizoka zose yakoresha, abakozi biwe bose yakoresha, turabahonya, turabamanura, turabasambura, turabasangagura. Ategerezwa kugira ikiriyo. Satani ategerezwa kugira ikiriyo. Wazoka usohoka, wamehambiriye kusohoka, tayo mu maguru, tayo mu maguru, tayo mu maboko, tayo, 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 tayo. Wazoka sohoka, sohoka, tayo mu maguru yinjiyemo, sohoka, toka, 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 toka. Genda, genda, sohoka, 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 sohoka. Kimbia, kimbia, tayo, 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 tayo. Umuhanya kuboka mbere, umuhanya kuboka kuboka. Sawa, tayo mu kuboko, tayo, 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 tayo. Muleke, sohoka, 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 sohoka. Ukuboko tayo, sohoka, kimbia, 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 kimbia. Tayo, 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 tayo. Ndagutegeka murazimangana, mwanzoka muri munda, mwanzoka muri munda, abageni mwanzoka muri mu mitwe, mwaboshe imitwe yabo, turabasezera, turabasezera, sezera, 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 rimwe, kabiri, gatatu, kane, gatanu, sezera, gatandatu, 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 sezera, sohoka, sohoka, moto, 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 turabisezera, 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 turabikata, turazonana, turazikata, katabura, katabura abadimu, katabura abadimu, katabademo, katabademo, kimwe, 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 sohoka, kimwe, kimwe, faya, 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 sezera, sezera, kimwe, kimwe, iruka, 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 katabura amaboko, kimwe, kimwe, aya maboko, toka, 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 so, ndagutegeka, iruka, 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 rekura amaboko, rekura amaboko, rekura amaboko, kubita abazimu, kubita abadayimoni, kubita, randura, sambura, sanganura. Mpaka abadayimoni bagira ikiriyo, mpaka abadayimoni bagira ikiriyo. Turabahoza ubuzima bwaboshwe, turabahoza, 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 turabahoza. Aranaboshwe, aranaboshwe, turabahoza, turabahoza. Uyu munsi urasanzwe wo kubohora, munsi urasanzwe wo kubohora boshwe, munsi urasanzwe wo kubohora boshwe. Turabasezera, sezera, iruka, 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 baraboshwa, 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 kimbia, kimbia, sezera, sezera, mbio, mbio. Ratakarabasi, murasha, 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 murasha. Tayo wanzoka we, tayo, 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 tayo wanzoka we, sohoka, 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 mureke, mureke, mureke amaboko. Sezera, mbio, 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 kimbia, sezera, rero mutemo. Sezera amaboko, reko, sezera, mbio, 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 kimbia, 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 sezera, 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 mutemo. Sezera, mbio, mbio, sezera, amaboko, rekura amaboko, rekura amaboko, rekura amaboko, rekura amaboko, rekura amaboko, rekura amaboko, tayo. Sezera, mbio, 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 mwanzoka mwinjiyemo, turasangana mwicaye muraryama, ubuzima bwe burabuboha, turamutegeka, turategeka, turategeka, turono, imbaraga zibohora, imbaraga zibohora, wantemuriwe, ndagutegeka, 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 rimwe, kabiri, kabiri, gatatu, moto, 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 uramurekera, 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 wanzoka wicaye, imbaraga zibohora, imbaraga zibohora, imbaraga zikiza, imbaraga zikiza, imbaraga zikiza, imbaraga zikiza, imbaraga ziremera ibitaro bikabaho, imbaraga zihindura amateka y'ubuzima. Fire, 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 fire. Iruka!
izina ribohora, izina rikiza, izina risenyura imisozi, izina rihindura amateka y'ubuzima, izina twaboneyemo amahoro. Turira, sezera, sezera, fire! Turira, 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 fire! Turira, turira, turira. Ronta pasike lona. Ndagutegeka wapenda biwe, ndagutegeka. Ndagutegeka muvemo. Ndagutegeka muvemo. Ndagutegeka muvemo. Ndagutegeka muvemo. Ndagutegeka. Soka. Ushobozi, 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 ushobozi buhora. Ushobozi buhora, ushobozi buhora, ushobozi buhora, ushobozi buhora, ushobozi buhora. Ushobozi buhora, ushobozi buhora, ushobozi buhora, ushobozi buhora. Ubushobozi buhora. Kubitabaza. 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 Bushobozi bukiza, bushobozi bukiza aho tutaritoka. Vayo mwijono, vayo mwijono, mwijono, toka, 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 toka. Mwijono vayo, 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 vayo. Abazimu bafatira mwijono, ndabategeka, 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 vayo nakubo. Ngabo, 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 kabise. Ngabo barahiye, barahiye, abazimu barahiye. Abantu bari banigewemo n'inzoka cyane zarihambiriye ko bari hano kandi bumva ibimenyetso byo kubohoka uko ndiko ndasenga mbonye hari inzoka zishinyaguritse izindi mbona ziriko zirakatagurika ninde yumva ikimenyetso cyo kubohoka yumva ikimenyetso yumva hariho impinduka bitewe n'uko yari
kuko hari abantu bafashwe n'amaguru kandi amaguru yabo yanyura imyanya ya pararize, ariko ubu bari bazima. Hari abantu bafite ikibazo cyo mu nda ariko ubu bakazima. Hari abantu bafite ikibazo cy'amaboko inzoka zamwinjiyemo ariko ubu bakazima. Kwari kwarizinze inzoka yari yaragukomora cyane yihambiye inzoka nayibonye iri ku giti cy'uko tuvanye na wa mugabo wamwe ukuroza yego ubu rero nayibonye iri mu matara hejuru muri heza nagiye kubona mbona iri gukora umuhagaze urakaya amakaye yigiye uzoga imbere amicira n'umwuga kugenda mu kazi ukuboko yaciye mu muntu yaciye urwara ukuboko ariko yagiye mu bwatsi bwiwe. Uyu muntu ni umurozi b'abana kandi uyu murozi Imana yambwiye amazina yiwe, yambwiye amazina yiwe jewe ntamuzi kandi n'umuntu wa kure mu ntara za kure aje kudamusengere. Imana yambwira amazina y'umuntu amuroga kandi cyangwa n'umubwira ndamubwira ati umuntu akuroga none kandi Imana igiye gushyiraho ikimenyetso uzomubona ko ari we kandi zibwe zigariwe hari zibwe zibiri. Imana icishiraho ikimenyetso wa muntu nyene navuga acaronga uwundi mubanyi wiwe. Ivyo ni ibintu vyabaye bicimbere y'ubutungane biramenyekana, arafatwa n'itonga, arafatwa n'uwo muntu ko ariwe yamwishe n'ibimenyetso bikurikira. None umuntu yagiye mu buzima bumata n'itonga bigaragara kandi bigaragara biboneka, kandi uwo niwe yarabangamiye uyu muntu. Ndavuga ngo Imana iramugukijije kandi si wewe ugiye kubona ikimenyetso cy'umugukijije kandi igiye kumukura iruhande. Adakijijwe kubera n'umwicanyi ashobora kuzoherayo agafunga uwo muheraho mu mazina ya Yesu. Rero Imana irakubohoye mama Narake kusengerania kujitendea kwa mchakatunga mbinguni kanda kimolirati agenda bakatwe Imana gozo bakasengera ntabo bumvise chanda manuka mu bihetse chanda kuri parasite ndabaramye Imana sanga aya makufa yaraboze y'umuntu kuko zogenda yuko mashira mu cyuma ngiye gusura icyo cyuma bacambira amafaranga menshi nari uronke hanyuma ndabaza mbega yeri fantasy ndacyari kwijana ubundi mbona yambwiye ati barimutse bagafite 8 kuri 8 bangani naho nari ku matako naho nari chanda kumanga rero wa muntu arambira ati nuko ngiye turabaza kuri 8 janzeje ejo natendeye amaguru kumva nakura hasi nje kuriti kumabeki chanda shikanonga ninjira n'umukozi w'Imana arasengera aca abantu ngo basengere none ubundi umuntu bamubwiye ko amagufa yiwe yaboze kandi agendera ku mabeki arikima. Namubwiye ngo Imana igiye gukomeza ayo magufa. Namubwiye ngo ayo magufa yaboze ko kwa muganga wabuze icyuma kandi uhendaga amabokire yazane bayabone ninabibaza muri ibi byose yagendera ku mabeki ariko uyu munsi agenda n'amaguru. Nababwiye ngo Imana ikora kibira haleluya. Alunabeki yenzosubira kuyagendera kubira kandi
yaboze uratambuka ntiwahagarara none Imana yakomeje urahagarara uratambuka ndamuhaye irindwi itambuka uzokina no mu amafaranga menshi cyane y'icumi ayo utanze kwa muganga uzoyaha Imana ngo yubakire ukore n'ibikorwa by'Imana ngo Mana yabikije Mana wantaraze Mana wanyageze isukubaho watumenyereza nanjye ndakubakiye ingoro yawe nanjye ndagukoreye iki mu izina uzokorera Imana agiye ngo kubwira abanyengozi ugiye kubabwira yuko muri repentance hari Imana Imana ikora ibitangaza Imana ikomeza amagufa yaboze isumba abadogiteri bose ari asima kontere wewe n'abadayimoni bakuboheye n'ingemu yo kudahema abadayimoni kuko ntabibonye neza ariko turagusengera waruboshwe cyane kandi Imana ndabona ikirafuhora bikomeye cyane yajaga Imana narahema tuduze cyubahiro cy'umwami Yesu Imana ishimwe cyane kuvana ndibwa mu nda ariko Imana yarankijije papa pasiteri yaransengeye n'abandi baransengera Imana yarankijije ndashima Imana rwose kuko numva umubiri wanjye urakira mbese ariko arantengera ubu ni kwari kuribwa gusa kwa muganga barapimye barabura ajya mu bitaro amara igihe barapima birabura araremba nahamagawe na musaza we ari muri Amerika arambwira ati mushikanje biranse kwa muganga byanse yirirwa aryamye arayaryamye nabuze n'ikintu na kimwe arampamagara ati ntabara zamuzane umusengere nimero yiwe cagamuhamagara araza ngize ndasenga nsanga n'abazimu nk'igihumbi n'amajana 500 bari muri turabakubita aravomesa none babadayimoni bamujya mu nda bose Turuke cyubahiro cy'umwami Yesu n'ubuzima bwiwe ngo yumva ko buragenda neza yaje ngaha atajya bukeye yambariye ngo mfise apeti niko yasikogo urasaka yabavuga ko iyi ikibazo umuti warabonetse yambariye ngo afise apeti uwo munsi arambarira ngo mfise apeti ngo nariye n'imari n'akajumbu nariye n'ibindi naranezerewe cyane Imana yakugira neza ntunga ntagusobokere uburibwe bwaheze tuduze icyubahiro cy'umwami Yesu ntabwo yarayimba ubunyine wamaze kuboka ngaho ugiye guheza na dosiye y'avansi dukomere amashyi nanjye maze indwi nk'uku kuguru numva ikintu umengo ni ikinyamubiri kikamutura cyane ndavuga ati Imana nk'abari ibintu
kwisi digaje n'ubundi kintu gitembera n'inzoka gituka ngaho mu mugongo ndumva vrema ko mbabaye cyane rero sinzi ukuntu hari umuntu asengera ngaha yamutenda ndavuga ati tewe mpamvu yasanze kuzoja hariya ku munani niho nzi abantu barasenga abasenzi barasenga ndakorora cyane ndavuga neza kandi acababara rero aho kugira ngo inzoka naciye nibuka yuko cyambabaje no mu gihe cyarambabaje kuraka kukubira ngo yuko mva hasi ubu numva meze neza amashyi menshi ku mwana wacu naho kuwa gatandatu kweri nari maranye umwaka wose amarira byera kuwa mbere kugira kundi wa mbere ndira ariko maze gutaha kuko nari mfise umugabo yari afise nk'umwaka n'inusu atakaza afise ariko maze gutaha tugeze muri ville tubona apere muri telefone kuko nta na telefone yari afise ariko tumaze kumuhatira apere aza yumva n'umuntu amubwiye ati hagarara ngaho ndaje tuvugane ku mugoroba atashe mw'ijoro yarambwira ati usenge cyane iyo wagiye gusenga ndabona ibintu bigomba bigende neza wa mungu mu gatondo yatutse aja ku kazi imana nihabwa icubahiro nkaba nari maranye indwi zibiri ukuboko kwabyimba nkabona imitsi igumiraza nkabona ico nabaye nta n'ubugani nari gucumba no kumesura impuzu byananiye ariko ubu nyene numva ukuboko ndakoma n'amashi bigakunda imana nihabwa icubahiro Isso do corpo vai bem que vai ter ali isso vai ver o corpo ele é assim no mês mas ainda assim não tem isso não vai ter uko kumva kwabo akantu gatora wakize mani yukiyakora uyamaze igihe arwaye indwara ikomeye cyane ukuboko kwari ko nabaye pararize kandi arwaye yarabaye kanseri mugabo nyuma mu kuboko kwabohotse ububabare bwose bwarareze imana uve ngaho ikijije kanseri mu maraso mu mitsi mu nyama ibintu byose ndategeka iyo kanseri zimangane mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti amen asante kandi shimye niba nsigambiye baranyinje ngaha ndi kora kwicara naraje muransengera n'inkumi akaje nyinshi ndashimira Imana kw'icyo gihe Imana cyisubiza akagira Mariyaje yaje kwijabe ari inkumi yaraboshwe bimwe byatari acaja kwijabe turamusengera acagira Mariyaje ngo ntiyari bwashinge nahe ngo abiboneye harabikoze atakunda Imana cyane umuntu yakunda akazi akunda akazi kanje hageze gukora ibintu by'Imana sinabyitaho sinitaho gusenga umunsi wa gatandatu niho navuga ati jewe ndaja gusenga mu ishengero rya Katolika mu Kinama ariko bukeye ivyo ngaha ni ngoga ivyaguse ndavyuka nje ku kazi biranga kwa Mungu ngere mu isoko natora ibijanye n'akazi ndiyumvira nje gusenga biranga niho naca numviza ku radio cyane umukozi w'Imana ariko aravuga ijambo ry'Imana riranezera cyane mu mutima baravuga n'inimero ushobora kumuronderako cyane mu telefone araza gusenga ariko ngeze ngaha narumvise ko ngo hose cyane mu mutima nari umuntu adasenga ariko uno munsi nemeye ndashiba ku kazi ndaza gusenga kandi n'ejo nzosenga n'indi dukomera amashyi umwami wacu Yesu burya umukozi w'Imana yavuze ati hariho abantu baboshwe n'inzoka burya ku munsi wa gatatu narataje mu masaha y'ijoro nsanga inzoka yari yinjiye mu rugo iwanje nsanga abana bayishe hama bahejeje kuyica niho nacavuga ati rero reka tuyiturire burya iyo nzoka niko nayiturira hacaza urukere rwinjira mu rupangu runiniya narwo nyene turahinda ruranga gusohoka je dufatanya rukere turutera mu byatsi turatumira numva ubwoba ati ndamubwira uko byagenze carambwira ati fata iyo nzoka nico gikere byose uterere muri wese nta bindi hamukomeze gusenga abona abadayimoni hama ndashima Bosco umubanyi wanje yaragerageje kuntahuza ibintu by'Imana ubu sisiba mu masengesho ngaha ubu ndamaze kwitahura ibyo kwifundisha ndamaze kwitahura yuko kira kanya nguma niyegereza Imana kira kanya niyumvisemo ubwoba
waje senga umunsi nashobora gusenga n'inshuro zine mugakare nashobora kumara byose nazi gusenga ndashima Imana kubera n'abantu amashi ku mwami wacu Yesu. Nizera ko nahejeje. nari umuntu nari mbaye mu buzima bw'inzoka zamaze iminsi yose mu ijoro sinararasinziriye nama mu maganya no mu yose nkaca namasha umubiri iminsi yose mu nda hose nkama ntaka nta hantu na hamwe jewe nari ninyagaza kuko kucanzaga muri kantasi ndashikira umubyeyi wacu nari muri icyo gihe nari mfise inyota yuko twovugana ndamwiganira ibibazo mfise ariko mugabo yaca aba yabibonye aransengera arashikiriza abasenzi baransengera none ubu numva ameze neza mukuri umugano kimiri nabi nakayo kakari kafashe muri iyo ngirese kari kanyizingiriye ku kuguru rero nari maze iminsi numva ndemereye ukuguru ariko ubu numva meze neza kurabahoze amashi menshi ku mwami hahirwa umuntu yashize ubugingo bwiwe muri nde kandi mu mwanya tugomba gusenga tugomba kugira gute munyemerere dusenge kweli munyemerere tugire gute nimba hari umuntu azihano yakoze ibyaha abyihane n'ingoga kuko mu mwanya tugomba gusenga abisohore n'ingoga byihane mbere bibaye ngombwa n'abakozi b'Imana bagende babafashe hariya mu bubangutsi kuko Imana abantu igomba gukora ibyo abantu Imana igomba gukorera ibyiza ntabwo ari imboregwa ntabwo ari abasambanyi ntabwo ari abarotsi ntabwo ari abicanyi Imana igomba ikorere neza abayubaha igomba kubakorera ibyiza mama uzi ko Imana igomba kukugira neza umaze iminsi ufise umubabaro mwinshi kandi uwo mubabaro ndabona hano amagambo menshi ariko aravugwa ahantu sinayabona ariko ufase iminsi ufise umubabaro mwinshi kandi usa n'uwanduriye inyishu ariko mpemu w'Imana arambariye ngo umubabaro uhereye igisaha waje mwaka kanwa narivuze ngo umwanya umubabaro mpemu w'Imana arambariye ngo umubabaro urarangiye Imana igiye gushyiraho impamvu ituma unezero kandi Imana yakoze ikintu gishasha utari witeze kuko kuza mwaya masengesho Imana yagutaka ariko Mana yanjye oya ndabivuge cyangwa nirenganije niko numva Imana hari ibintu iriko irakora haleluya oya haleluya Imana iraduteturuye iyo mvura irakwibutse sawa wanagije imigabo ya Satani Imana ihinduye iki yaba ni ntabwo bananiwe ubuhanuzi bw'iwawe irambwiye ngo imigabo ya Shetani Imana yihinduye ubusa umviriza ibyo Imana ivuganye nawe hariho inama mbi mbere zarimo inama z'urupfu ku buzima bwawe kugira ngo Satani ayongobeze umugisha uri imbere yawe ariko Imana imbwiye ngo kubona uje muri iki kibanza ikuyeho inama y'urupfu uhereye isaha kandi yambwiye ngo irahagurutse uhereye isaha ikoze ibikomeye ikoze utwumiza igiye kugutwenza iguhinduriye ibihe igaruye ibyizigiro muri wewe imbwiye ngo iciye inzira aho zitari ivuze ngo ihagurukije umuntu wo kugutabara no kukuvuganira imbwiye ngo inama zose zari zigizwe izihinduye ubusa ariko hari abantu bari hano ngo batere haleluya Imana umuntu akwiye gushima wowe ukwiye gushima ugatanga n'ituro ry'ishimwe mbere ukumva ko Imana ikugiriye neza ariko mpanure cyangwa indeke mpanure basindeke guhanura
kubisobanura ngende kubera umwanya ari muto n'abantu mbona ibyo Imana iriko irambwira mwese mbona umenga sinobasanga mwese ngobaheza cyangwa mwe ukuri pe Imana yo mu ijuru hari abantu Imana igomba igirira neza kandi bari muri mwe hari icyo Imana igomba gukora wowe numvise icyo urimbwira ngo umuntu umeze nka nyawigenda umuntu ameze nka nyawigenda utagira ikigufasha utagira ikigusahiriza utagira ikintu kikwibuka utagira ikintu na kimwe imbere n'inyuma uri ahantu biteye n'ubwoba mbere hamwe abantu bavuga ngo amarira y'umugabo atemba ajya mu nda ubundi wategereza ahuriramo umwana ariko Imana irambwiye ngo kubona waje ugatekereza ukajya ahantu Imana ukayigira ubuhungiro Imana niyo buhungiro n'inkomezi zanjye Imana niyo buhungiro n'inkomezi zanjye n'umufasha iraciye inzira aho zitari ziri Imana igiye kugucira inzira kandi iguhuje n'umuntu utaziga atari n'uwo mu muryango atari uwo niwe yumveye ariko Imana iramuhagurukije ku bw'aka karamosha haleluya ariko nta wundi wetera haleluya wowe musore wawe nyine wowe umve uko Imana uwiteka arimo nuko guteza impanuka zikomeye ariko Imana irambwira ngo kubera wifatanije n'amavuta y'igicaniro cya repentance haleluya haleluya oya haleluya ko wifatanije n'Imana ukifatanya na Yesu Kristo na mpemu yera ukifatanya n'amavuta y'igicaniro ngo igushize ku burinzi amen igushize ku burinzi Imana igushize ku burinzi naho uzoca mu mwonga w'urupfu naho abadayimoni bazoguhagurukira igushize ku burinzi irambwiye ngo shika mushiramanga iyo wizeye niyo kwizigirwa abazimu batsindiwe imbere yawe inama yateguwe ikuweho mbere kwiguhaye umugisha mu biganza byawe tera haleluya Imana ibaremye ikintu gishimye tera n'iyindi haleluya mbere haleluya
Imana iri ku kazi mu bantu bo muri iki gitondo. Imana iri ku kazi. Inzira aho zitari abantu b'Imana. Ariko mpanure muri rusange cyane ngira gute. Haleluya. Ukica. Kuko guhagarika ibintu byose ugahesha Imana icyubahiro. Bibiliya yambwiye ngo uzonkunda data nawe azomuha icyubahiro. Kandi irambwiye ngo ikuye hiyo rementanya irarivivuye. Ikuyeho inama zose zikoze. Mbere irugaye. Izo bagomba kwinjira irayikuyeho. Kandi iguhaye umugisha bose. Iguhaye umugisha utarumenye. Isizeho inzira z'umugisha. Ariko Mana yo mwijuru, haleluya. Haleluya. Imana isizeho inzira z'iki z'umugisha. Ariko mumenya ko Imana isizeho inzira z'umugisha. Canke mutahura ko Imana isizeho inzira z'umugisha. Imana isizeho inzira z'umugisha hari imirembe. Nure canke ngomezi. Reka nigendere guhanurira bariya bintu. Kutunza abakire abantu. Abakire batamenyekana, abakire uyu munsi bataramenyekana, mugabo Imana babona nk'abakire benshi. Abakire benshi babagwiza tunga nka babandi bo ngaho hepfo kuri pe. Hari abagabo hano, hari n'abadamu hano. Icyo mbona gusa mu badamu mukabona Imana ibagiriye neza. Muce bugufi gato umudamu afashe inoti abagenze hejuru agendera ku mababi. Abadamu bafashe inoti ibyo bintu bikomeye. Ariko muce bugufi kuko Imana ije kubaha amafaranga. Imana yazanye cyane yareke. Imana ije gutobora inzira aho zitari kandi ije gusenyura imisozi yari imbere yanyu mu izina rya Yesu. Bariya bariko baramwega navyumvise. Ariko aha ngaho hariho abantu b'abakire babiri. Mugabo wowe umukire we ntaravye ubunini ufise, ntaravye benshi. Ni wowe nyene w'ishati ya ruje. Nturaba uko uyu munsi. Oya. Uravye uyu munsi uko uri nta kintu ufise. Ariko ejo hazoza vuba. Niwakomeza kubaha Imana igucira inzira. Sinzi usengera, sinzi icuri, sinzi ukomeze, ariko kuco ufise igisa nta kintu na kimwe ufise. Ariko Imana irambariye ngo hari inzira iciye. Kandi hari inzira iciye. Haleluya. Mu bantu bari ngaha hariyo abantu bagomba gufata ingendo vuba. Hari inzira iciye. Mu bantu b'abakire muguranye nabo wenyine. Mu bantu b'abakire b'ejo. Mu bantu b'abakire b'ejo. Mu bantu b'abakire b'ejo. Mu bantu bazotanga ubuzi b'ejo. Mu bantu bazoba bafise ibintu bagaba b'ejo. Ejo uzoba ushobora gukoresha abakozi mirongo. Abakozi apana umukozi umwe. Mu bakire b'ejo mugurana. Nubone wicaye hariya ku kantu wicaye hariya. Ejo Imana iriko irategura ibintu bikomeye ku buzima bwawe. Kandi ntawo bigwanya, naho Satani yogira gute nazo bigwanya nazo bishobora. Uko niko Imana ivuganye nawe mwaka. Uzomenye ngo kukarabo wakumisezerano. Uzomenye ngo igihe kimwe itari kimwe umunsi umwe Imana yavuganye nanje ndi kukarako. Imana ivuganye nawe naho hari abantu bagufitiye amashari menshi, naho hari abantu batakwemera, naho hari abantu bakurwanya, naho hari abantu batagutahura, naho hari abantu bagupinga mu majambo, naho hari abantu Imana ukorera, Imana ugurana, Imana usenga hari kije kurema. Kandi nagomba nababwire ngo n'abazocumva mu matwi hazoba iminsi rero. Ibisi bikomere mu biti.
bahemukiwe bafise ibikomere mu mutima ariko Imana imbwiye ko ije kuvura abo bantu abantu bagenda bikomere mana ibikomere abantu bagendana Imana ije kubavura kandi mu bantu bagiye kuvurwa ibikomere nawe urimo bafise ibikomere ugendana ibikomere watewe n'abantu kandi uterwa ibikomere n'abantu batari kugutera ibikomere ahubwo abari kugushigikira bari bagutera ibikomere abari kukugirira neza bagutera ibikomere nawe biragucanga wiyumviye uhakwa kuzungurirwa iyo ubiyumviye wadukurira umuntu akubonye ingene usa niyo kubonamo ibikomere umuntu akubonye ingene ngana ibaza ngo niwe wahiriwe ariko mu bagorwa mu bantu barushe baremerewe urimwo ntaco bitwaye n'abantu bagukoreye ibyo hari Imana irakora nk'abantu hari Imana itaraba nk'abantu Imana yo yimbariye ngo hari ikintu ije kurema aho doze cyubahiro cy'umwami tuwanure cyane tureke madawe w'inzobe Imana nimba hari ikintu wokora wowe cyo gushima Imana ushima Imana ikuye iragutabaye igukijije ubupfakazi igukijije ubupfakazi mbonye umutware wabahuye n'isanganya ryawe turumbuka rikomeye cyane rimukura mu mubiri ariko Imana irambwira ngo uko wari utagihebye wagumye yirondera uyisenga numvise ijwi rimbwira ngo kuko waje gusenga wari ufise n'impamvu zituma utaza gusenga uyu munsi ariko nyene ngo ko wahisemo kazi icyo wakoze Imana nayo igikoreye ikuyeho urupfu wari ruje mu rugo rwawe hari ikigandara iri mu urupfu igukuyeho uzotanga ushaka ushima Imana n'umutware wawe umubwira senga shima Imana nawe ushima Imana mu gihe atari kinini wari ubaye umupfakazi ariko Imana ikuyeho umupfakazi ushima Imana ushima Imana ushaka utange n'ituro nyinshi Imana iragutabara doze cyubahiro cy'umwami Yesu ariko duhanure cyane turi muze twisengera ibyo guhanura tubireke duhanure dusubire duhanure abagomba ko duhanura ni bantu rero duhanure ko mubyemeye tugomba guhanura wewe hari umunsi warose ukorokeye mu kinogo haheze igihe kingana haheze indwi zibiri arose akorokeye mu kinogo kandi nanje ngeze hano nyene numvise ijwi rimbarira ngo uyo yari umupfu kuko wabonye uko nyene yabonye akorokera mu kinogo yaragiye gukorokera mu kinogo kandi n'umurozi yamutwaye ifoto iyo foto hari ukuntu yoyikatishije umukasi kandi uwo mukasi akaca ayiterera mu kinogo umutima we ukabukorotse noneho ibyo warose bikaba bishitse ariko Imana mboga we nyaruka nkivuga mfise umwanya prophesy ngomba ndagukure mu kinogo ngomba ndagukure mu kinogo tumurekerayo cyane nimba uri umukobwa nimba uri umudamu ushima Imana Imana ikuyeho urupfu Imana nkorera ndugaye urupfu ku buzima bw'igihugu iki kinogo ndugaye kakaburi n'izina rya Yesu ndamusize ku burinzi ndamusize ku budahangagwa ndamuzuye onoto Jésus aho yabonye akorokera mu kinogo ndamukuyeyo ndamusize ku giti arico Yesu Kristo ndamushikamitse ndamurambishije reka yakire kuramba reka yakire kururanirwa reka azayubaka urugo rwiwe arurambiremo azobona abahungu n'abakobwa azopfe yisaziye azigamwe nawe atababwe nawe
yawe ko yaje imbere yawe Bibiliya yavuze ngo ntawaje imbere yawe ngo akogwe n'isoni lotapasike lole menetu urakoze nawe turagushimiye kuri Imana ikora kandi zigama mu izina rya Yesu sengesho ufise ariko Imana iragutabaye kubw'ibyo rero Imana igutabaye atari uko uyisenga Imana igutabaye ikakuvuga ko none ariko Imana irabona cyane nibona none ugira ngo jewe narindameze ko yakorokeye mu cyo kintu none Imana n'ibingeretse akazi imbere yiwe ariko Imana irafusa icyo kintu ubona ko ugiye kuyisenga ubona ko ugiye kuyirondera Imana ivuga icyo cyose warusize abana bawe nibo bafise ufise abana bangahe afise akana kamwe wari ugasize uracyari muto wari upfanye muto Imana yakuzanye aha kugira ngo igukomeze ihishura ikinogo ukorokeye ko none iragifuse ikinogo nasomye ijambo ry'Imana riri hariya muri Zaburi irambwira ngo iyo Uhoraho ataba hafi iya Uhoraho ataba mu ruhande rwacu iyo Uhoraho ataba mu ruhande rwacu cyane abansi bari badukuriye hasi isuri iba yararenze hejuru yacu izina dusomera iryo jambo dusomera Zaburi 122 iya Uhoraho atari we ari mu ruhande rwacu none iya Uhoraho atari we ari mu ruhande rwacu hamwe abantu badukurira hasi baratuyongoreje tukibona hamwe uburake bwabo bwarurumba kuri twebwe amazi aba yaratwegeye rwose isuri iba yarenze ku bugingo bwacu amazi asurirana aba yarenze ku bugingo bwacu wawo ashemagizwe atadutanze ngo tube inyama z'amenyo yabo ubugingo bwacu bukize inyoni subira muri jambo ndafashije akora kubaye bamwe kubinya bazara kuhiga oya tenani profesai ashemagizwe atadutanze ngo tube inyama z'amenyo yabo ubugingo bwacu ukize nk'uko inyoni iva mu mutego w'abatezi umutego wacitse natwe tuvamo turasohotse
ubuzima bwawe buzokwamara ubwo kunanirwa niwarota uguru kuri mu kirere ubuzima bwawe buzokwamara ubwo mu kirere gutafata hasi niwarota usambana n'abantu ubuzima bwawe buzokwama ari ubwo kutubaka kubera ujya azoba gusambana azoba ari dayimoni yo mu isi y'impembe ico gihe ntuzobona uwo mwubakana nawe uzoba umufise muzovana ubuzima bw'umuntu nizo indoto z'umuntu nibwo buzima bwiwe akarorero reka njye ku ndoto zifatika Yosefu amaze kurota yarose agizeni arota aganza abantu arota aganza umuryango wiwe uyo mwanya baca bagwanya indoto ziwe ariko Imana ishitse indoto biteba bitebuka isohoza indoto ziwe ukurikiranye ubuzima bwiwe ubuzima bwiwe bwo kuroranirwa bwashikijwe n'indoto yabwiwe ubuzima bwiwe bwo kuroranirwa bwashikijwe n'indoto yagize yarose Imana ishimwe ubundi indoto nibwo buzima niwarota neza ibihe byose uzororanirwa niwarota nabi ibihe byose uzoba mu bihe by'umubabaro n'agahinda kenshi noca mvuga ngo abataro ni nka wa muntu usanga mu buzima bwiwe atagira iyerekwa hari umuntu mu buzima atagira iyerekwa yaba ari uko agwa ku bintu abibonye ariko hari n'undi muzima agira iyerekwa agatuma bagwanya iyerekwa mugabo iyerekwa yararifise rimwe ryatsa akagira irindi ryatsa akagira irindi uwo naho bogwanya irya mbere akagwanya irya kabiri azoguma acukura amariba hazogera igihe ashika ahiyaguye badashobora kugwanya iriba ryiwe Imana ishimwe cyane kubaho utarota atabyiza atabibi ni defo ni ikintu kibi cyane ni nko kuba utagira iyerekwa Imana gutabara nimba hari umuntu arusha ibyo urota ibyo urimo ubuzima bwawe urota nubwo tuwomuha ubuzima ngo atubwire ibyo arota usanga aribwo buzima bageho narivuze ngo indoto zawe nibwo buzima niwarota nabi gwanya intumbero uzagiye mu ndoto mbi ugwanya indoto umva nibiba binakenerwa kurwanya ibindi ahubwo utegerezwa kurwanya indoto n'imizimu gwanya iyo mizimu kandi niwarota urwanya imizimu ntuzavasi niwarota uri kumwe n'imizimu y'abapfuye ntuzavasi ishuri rikunanira ntuzavasi ufata ibintu byawe niyanatsi niyamago niyamababa uragomba gushika ku ntumbero yawe reka intumbero yawe ndabibutsa akantu keza nta muntu n'umwe Imana yaremeye ibyago n'amagogo kuvirema Adamu na Eva yari yamuremeye ibyiza icyamusize mu ngorane ni uko yumviye inama y'umubi akumvira inzoka ariko mu migambi y'Imana yari yamuremeye kurya ivyamwa no kuroranirwa wibutse yuko mu
haleluya. Mimi baha atigera ko abasha amaguru n'amaboko bari mirohe wegere magato baje kuyimutsa wegere magato ihangana wegere nimuje kana bawusha tubaona cyane tubandika mana yaje oya kwema nimureke kumbesha nama murarengere none muca murebe none abo bose n'abose none hamwe mu bantu bose gutyo n'Imana ikabivuga n'ibingira babona yuko baboshe abo n'imwenge yaba bigatera abana mbona bose amaguru amakamba akomeye ariho n'abantu bariko byangozi b'ikinyoro n'akandi n'ibintu hangira cyane bikwegeye kugira n'ibinyororo mpoza biri ku maguru n'abandi ku maboko mbere naho n'ibindi munda yavuye kwigenye ubona abana baboshe ni ubuzima bwabo buboshwe ntacyo bumanya ntacyo babaza kandi naraboshwe kandi naribyo babona ngo mbere abe muri bo nabe narazi ko baboshe none ibyo tuvugisha ngo ntagoba ntabibona muraboshe inyoro kandi kose none ibyo kurindase Imana turinde ituzigame twongere iminsi myinshi yo kuramba tuze turinde twisazire kuko ndabona turacafise akazi nimba mu bantu baje ngaha Imana yishimiriye Imana iracana nibo ariko murabashobora kandi iravuga kandi irahishura kandi iranegurura ibinyegejwe narababwiye ngo tugomba kumenya umuntu wese ahantu abohewe ibimuboshe ibintu byose byaroboshe utegerezwa kubimenya hano bivemo mu izina ubu n'umwanya w'ubuhanuzi uhereza n'ejo kuwa Mungu n'ubuhanuzi kuwa umunsi ukurikirana ubuhanuzi turahanura abantu bamenye ingorane zose zabaroshe ku kwezi kw'indwi kose ndaguhereye ubuhanuzi makiye Imana ihushura Imana ibinyegeje byose ibinyegeje mu bakozi b'Imana ibinyegeje mu baririmbyi ibinyegeje mu baprotokolo ibinyegeje mu bantu byose n'ubu ndabibona ko Imana yamaze kubwira ibitari bike cyakora ngiye kuza ndavugana n'umuntu yego Imana ikugirire neza ubushobozi bugomba gusenga Mwami Yesu sura aya majambo Mwami Yesu turaje imbere yawe tumaze igihe kirekire yaboshwe n'abarozi yaboshwe na karanda yaboshwe n'abadayimoni yaboshwe n'abatumu yaboshwe na shetani ararosuye amahoro turagushimiye mu maso tutabona kure tudahura n'isezerano ryacu Mwami Yesu tubohore Mwami Yesu ko tuje imbere yawe turi imbere yawe twatakarabo none duhuye nawe uvugane natwe tubohore shangamura imigozi yose iyo tuzi n'iyo tutazi iyo twabonye n'iyo twabonye iyo mu buryo bw'intemu n'iyo mu buryo
bazobora kugera bahuye n'ikibazo ishize igihano cyihuse cyo kuri abo bantu ariko tuduze icyubahiro cy'umwami Yesu mu kwicara nkahanura ko ariho
kurusha mugiye kubona indoto zerekana mugiye kubona imisozi icika, mugiye kubona mwidegenza, mugiye kubona muhamagazwa n'abantu. Mugabo uzobona umuntu aza kwiyegereza akubwira utujambo two kugusaba imbabazi nka kwa kundi abagabo bavuga gusaba imbabazi. Abo bagabo ni bake batsindwa bavuge ngo mbabarira. Iyo bakoze amakosa batangura kubwira abadamu ngo tubasaba ko ndamusohokana akakikugurira akakana akakugurira akasheti abo bapana nibo bakora ivyo basaba imbabazi bakagutura ugiye kuba